Namashimwe n'ubundi ngeze nshima kuko mwabinsavye iyo uwo twatabarije ngaha arose itike y'indege tuza turagaruka ngaha dushime. Uyu ni Manariyo Francine, ndazi ni kimwe mu bintu biza kunezera abantu badukurikira ngaha. Abatari bake mwumvise amagorwa Francine yaragowe agwaye nyuma yo gufatwa ku nguvu aho yarari yakora. Uyu munsi yarose itike y'indege, yaratabarijwe yaramerewe nabi cane muravyibuka. Hano ntibasangiza akajwi kiwe yishima avuga yuko aza gutaha. Ico nkurikizako ni uwadushimiye uwamutabarije yaciye iwacu. Ubu ni Manariyo Francine avuga ngo kandi ejo nzogira nzokurira indege ariko sinzorara nshitse nzoshika ku itariki 15. iyi ni audio yarungitse uyu munsi avuga ati ejo azurira indege ariko ntazorara ashitse azoshika itariki 15. Bivuze uyu munsi igenekerezo rya 13 rishira 14. Yaragowe, yaragwaye, yaramerewe nabi muravyibuka. Abantu batabonye inkuru yiwe andika Manariyo Francine, ucubona inkuru yiwe hepfo twakoze tukoranye n'umuntu yamutabarije ariwe wuyu Manariyo Francine. Ntituranavugana jewe, ariko ubu yamutabarije niwe yagarutse hano aravuga ati bwa butumwa mwatanga bwarashikiriye abadufasha, abajejwe gufasha baratunganya ibyo babwirizwa gutunganya vyari vyarananiranye igihe kinini. Reka ndabasangize amashimwe yiwe. turi ishamutse neza kandi nukuri ndashima Imana. ama impamvu ndabandikiye numvise inkuru indyoheye cane cane, numva nubashimira ukuri. Numvise ubu nyene yuko Francine azotaha ejo. Ukuri arakoze gutabariza, Imana ibahe umugisha. Ndazi ko yabahezagiye ibongera umugisha, Imana itaza yibagira nk'abana b'abantu. Igikorwa mwakoze izokibahembere, izokibibukire no mu gihe muzoba mukeneye ubufasha bwayo bw'abantu. Nukuri bizobahe ico umutima wanyu wifuza gihuye n'ubugombe bwayo. Amen, amen. Imigisha hano gusa birashyira mboko nobivuga, ariko Imana yoyo ibona ibikwiriye ibibereye umuntu, izoguhe ibikwiriye kandi guhagurira imbago, guhagurire ibikorwa vyawe ukora. Uwo mutima ufise wo kwitaho abantu ukuri uzohorane, kuko ufise bake uzohorane. ubu muntu ufise Imana izobukugwizirize incuro nyinshi. Rero narifashaka kandi ndigushimire nukuri. Numvise ko azotaha ejo, Imana ibahe umugisha cane cane. Nukuri numva nezerewe, numva nezerewe. Nibaza nawe n'igihe azoshika yuko azofata akanya akabashimira. No ku ruhande rwanje nk'uwababwiye ikibazo afise, nshimye ku ruhande rwanje
twumvise umutwe wanjye uruhutse nuko ugire umugisha n'ijoro ryiza shalom shalom. uyu rero niwe yari yaturondeye atubwira ati ameze nabi uyu muntu, atubwira ibyiwe, twe murazi ko twatubazi, ariko umugabo amaze kutubwira twaragerageje natwe ibyo dushoboye, mwarabibonye ngaha ko twagerageje, hanyuma ibyo ingorane ziwe, uburwayi, ibyamushikiye tugerageza kubibwira abatabizi, biragenda bishikirana n'abajejwe gufasha abarundikazi bari muri Arabiya, hanyuma baraheza barafasha. Ku bantu mutakurikiye inkuru, twari twashize aya makuru hanze igenekerezo rya ni 2 weeks ago, mu ndwi zibiri ziheze. Urumva ko haheze igihe kinini, indwi zibiri zirarenga, kuko yari arwaye, nyuma harabaye amajambo menshi Dorine, niba ari Dorine, aravuza induru ngo bamurenganije ibindi nk'ibyo. Hano ndashaka kubasangiza hano murabona hano kino kiganiro twakoze, aha ku mbuga hariho ibintu tuhumvira bigatuma twiga abantu tukaba, hanyuma birangira ageze kuri ofisi mu nzira yo gutoroka, nimba ntihenze. Inyuma yaho umurundikazi akora ku biro hariya muri Arabia Saudite yitwa Karine, yakomeje kuza atera ubwoba umuryango wiwe, abatuka ngo baratanze amakuru bashize hanze. Hano nanje nkibaza nti none ni ibintu byari kugirwa ibanga ku buryo n'urwaye atavugirwa, ubona ko bari babigize intwitwi batashaka ko bimenyekana. Uyu munsi rero nongeye kugarukana n'umwe mu muryango wiwe, ntihenze n'umugabo wiwe, ari ku murongo wa telefone, nshaka tubwire uyu munsi uko vyifashe. Ndaza no kubumvisha amajwi ya Karine akomeje kuvuga amajambo ateye ubwoba. Ndakuramukije nimba uriko uranyumva. Yego ndakumva. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza, ariko si meza cyane kubera ko umuntu wacu arababaye cyane. Wowe upana iki na mana ariyo Francine? Ni umudamu we wanje. Okay. Inyuma yaho dushize inkuru hanze tukayishikiriza n'ababijeje kugira ngo babibone, hakurikira Nzenya Karine ujya munsi nyene yaciye atangira kudutelefona abo mu muryango wose adutera ubwoba, ngo twamenye ibanga, ngo twagiye ngo kubararaza, ngo twagiye ngo kumwararaza, ngo kandi ngo yarigiriye ibibazo, ngo ntibyagomba kuja hanze. Yaradututse ibitutsi bibi cyane rwose biteye n'isoni umuntu atokugira kuri telefone. None yabateye ubwoba, yababwiye ko mwagize nabi kwararaza uwanyu, ababwira ko mwagize iki? Atubwira ngo twamukuye ngo twagashambara turamwaranaza, ngo ntibyagomba ngo kuja hanze, ngo byari kuja ngo byari ngo kuguma ari banga, kandi Karine yarase kubitubwira habe namba. Kandi uyu munsi nta kibazo kiwe na kimwe yigera abwira umuryango wose. Umuntu wari wese wo mu muryango, umuntu amutelefone mu muryango amubaza ikibazo ca Francine, nta kintu na kimwe amusubiza, ahubwo acamutuka.
rero n'ubu turacyatabaza tubasaba ababijejwe mutugerere kure ijwi turizera ko rigera kure mutuvugire rigere kure Francine ameze nabi cyane ageze kure ubuhoho ibyo wundi yababwiye yuko arembye ikintu bamufashije baciye bamutwara mu ivuriro ry'abasazi bamutererayo n'ubundi iyo arembeye ibyo kuzara kwa Francine mu ntunge rero tugeze hano nta byinshi nagomba kubabwira burya nagomba gusa ndabibutse ukuntu ibya Francine bimeze ukuntu bariko aramutabariza nabo mu Burundi twakoranye iganiro nyuma y'uwo yamutabarije ari muri Arabiya naciye nkora ikiganiro n'umugabo wiwe harabaye ibintu byinshi kuko Carine yaciye atangira kubatera ubwoba ngo bagize nabi kubishira hanze amakuru n'ibindi byinshi n'ejo bundi rero namwe niba batera ubwoba mukemera ibintu byanyu ntibizokemuka bino bintu nta bwoba mubwirizwa kubishiramo ni kwitabariza ukemera ingaruka kandi bari nziza ni nk'iyishikiye Mana ariyo Francine ni nk'iyashikiye Dorcas nawe yarose itike y'indege maze tubereka ngaha uyu munsi ngira njyame neza cane babiri barose amatike babiri bamenyekanye ingorane zabo bakarihirwa kandi bari barindiriye kuri ofisi igihe kinini cane badashobora gutabarwa ariko ubu itike zikaboneka ni ibintu byiza cane ndabashimiye rero itike ngeze no ngaha ndabipfuriza umugisha mwakoze ko mwashoboye kudutega yombi nshimiye uwo mushiki wacu yadushimiye cyane nawe akavuga ati twaritanze twabikoze neza si ubwenge bwacu oya n'ubuntu Imana itugirira gira amahoro rero mwakoze